indira gatoya icyo ndakwitumira atangura kubona kuhashitse amaso nerera akabyinyo nkakume ntarantera gira igihugu gira iteka gira imana gira aho uba wubahwe banywanyi ba Action Vibes TV iteka ryawe iteka ryanje Vibes TV ukwemera kuvyara ubuzima kaze mu kiganiro Pati ndakwibarize mukurikirana iminsi yose kuwa mbere ariko uko tuzoza turabishobotsa ahubwo reka duheraho nyene ku munsi wa mbere ntitwashoboye gutora patiri ahoraho duha ico kiganiro none Pati amahoro neza amahoro cyane amahoro rwose Pentecote nziza Pentecote nziza kuba dukurikirana bose kuri Action Vibes TV murakoze cyane kuwa mbere uheze mwari mu karuhuko ko tutashoboye kubatora ngo dushobore kugira iki kiganiro oya sinari mu karuhuko nari mu butumwa bwa misi yose twari tumaze iminsi turi muri nevene ya mutima mweranda iminsi 9 rero n'iminsi bari y'amapfungu uko nababwiye rero akaruhuko ntikama kagirwa mu buryo bumwe hari abamenyereye ko ari ukuryama ari guhagarika ibyo umuntu yakora kugara ibiro akareka byose akagenda ahandi kure ku muntu wese biravana n'umurimo abarimwo hariho imirimo imwe nk'iyi mirimo y'Imana imirimo yo kuvura imirimo yo gucungera umutekano usanga ari imirimo ijanye n'ubuzima bwa misi yose umuntu rero abamwo ibihe byose n'ibihe byo kwitwa iby'akaruhuko umuntu akaguma yuguruye inzugi ku buryo abantu babandanya bagirirwa neza kuko abantu babandanya babaho babandanya bakeneye Imana. Yego cane Pati mwodusangiza ingene mwabaye muri iyo nevene n'ingene mwahimbaje Pentecote byari biryoshe cyane byari bihimbaye kandi nevene zose zamazihimbaye abadukurikiranye kuri Action Vibes TV barashe kubikurikirana mbere ndabatumiriye abataronse akanya baje kuri Action Vibes TV inyigisho niho ziri ego twabaye mu misi 9 tuzirikana ingene twovuka ukundi gushasha kugira ngo tugume mu mugambi waturemye Patiri Symphorien w'Imana niwe yatugiye imbere ndamuramukije ari Roma yakira indamutso y'abakristo bose ba hano muri Suède ndetse nabo mu bindi bihugu twasangiye neven twizere ko indamutso izomushikira ego ishikire n'abandi basaserdoti bose bari Roma no mu bindi bihugu bitandukanye mu mashure no mu butumwa mbere uyo musaserdoti agiye kuzogira teze yiwe ya doktora Imana izomuja imbere. Amen. Rero yaratwinjije mu kumva yuko turi abana b'Imana arico Imana yadushakiye rero turabizirikana turabica hirya no hino umuntu wese arashobora kubona ibimukura muri iryo teka umuntu agasubira agafutana agatakaranga Imana yamushatse ko Imana yatugabiye muri Yesu Kristu nukuri byari bihimbaye gose kandi nibaza ko ariko byagenze mu madiyoseze y'u Burundi Bujumbura n'ahandi bari muri ico gisabisho. Ego murakoze cyane Pati kuducira ku mayange ingene mwabaye muri iyo ndwi ariko nagira ndagusabe mwodutekerera impamvu izotuduza muri ino ndwi amajambo 2 canke 3 eka icyo mushobora kuba umuntu aco dufashe. Ego cane iki kiganiro noneho ni kugira dufashanye kuguma mu mudiho w'iteka mu mudiho wa mutima twatanguye rero cambere nuko kuri guhimbaza uyu munsi mukuru wa Pentecote
mw'ijambo ry'Imana twasomeye ngo bose, ngo Pentekoti yasanze bose bakoraniye hamwe, bose bakoraniye hamwe. Iryo jambo n'ukuri ridufashe kuguma mu mudiho w'iteka, bose bakoraniye hamwe muri ino ndwi. Imiryango igerageze gukoranira hamwe, naho bigoye cane. Hano i Buraya uravye ibintu vy'ubuzi iki, biragoye ko abavyeyi abana bakoranira hamwe, ariko muri ino ndwi muzogerageze mugire uyo mwimenyerezo ukuba hamwe n'abagenzi, kuba hamwe mu miryango. Birafasha kugira wa mutima umwe, wa mutima runtu, wa mutima w'Imana. ngo Pentekoti yasanze bose bakoraniye hamwe. Muzobigerageze, tuzobigerageze. Turi no mu kwezi kwa Bikira Mariya. Ijambo rya kabiri ngo umwe wese ngo ahabwa ingabirano kugira ngo izo ngabirano zigirire neza abandi. Emwe, umuntu wese arafise ibintu vyinshi azi. Mbega wahora uvyishimako? Mbega wahora wibaza yuko ivyo wahawe uzi ari indimi, ari ibiharuro, ari ubuhinga kanaka, ari ugushariza? Emwe, abantu dufise ingabirano nyinshi. Ntiwabihawe kubw'iwawe, wabihawe ngo bigirire akamaro abandi. Urumva rero ko ari ico twabiherewe, ntibiherere gusa mu rudandaza, ariko twumve ko ico turi twogifashisha abandi. Akajambo nohereza ko n'ukuri ko duherekeza, narakanditse ahantu ngo ahatari kamere yawe y'Imana umuntu ntaco yokwimarira, nta ciza comuvako. Yemwe, twama twabivuze, kamere yacu iradutsinda. None muri ino ndwi umwe wese mu gasabisho yogira azovuga ati Mana, mpa mutima nyengetere kamere yanje, ndazi ko itari nziza, ndazi ko inkoresha ibitari vyiza. Mpa mutima wawe, ansubize kamere nziza, kamere ituma nkora vyiza. Ego, numva twogumana utwo dutips n'utundi umuntu yiyongererezako, nukuri twoguma mu mudiho wa mutima muri ino ndwi. Nibaza ko ivyo bidukwiye. Ego, niyo Umukama yadufasha tukabizigama. Ego, aruyibagije kwinywera kaye. None ubwo gapati, mumaze iminsi mwiyugaranye, ntimwasanze hari vyinshi vyabasize? Emwe, urumva rero jewe mpejeje kabisa, kuko twahereje kuri weekend y'amasakramentu. Stockholm barahabwa mutima mweranda, ndabakeje, ndabaramukije. Westeros n'ikindi gisagara ca hagufi ya Sara barasangira. Hanyuma bukeye hano Sara tuba barabatizwa, barasangira, barakomezwa. Urumva twabanje turaheza, n'ukuri turi mu mudiho wa mutima, mu kinyenga ca mutima mweranda. Hanyuma rero duhejeje turasasagara ku mugoroba. Hanyuma rero uyu munsi kuwa mbere rero canba ndaraba ivyabaye hirya no hino, kuko umuntu muri iyo minsi 9 ari deconnect. Ndagupinze rero ivyo nahereyeko, arico wobitora. Mujengira Imana ko nagutoye uyu munsi, ngira niki kiganiro twahereyeko. Oya, tuje kukigira. Rumva nabaye ndasubira kuraba mw'isi ingene vyifashe, kurazi ko twahora mw'ijuru. Uwo munsi rero mwagize akaruhuko vy'ukuri. Ego, nyuma ya Pentekoti, ko kurondera ivyiza. Rumva rero naciye mbanza ngenda kwa Papa kuraba ingene vyifashe, urazi ko hariya ariho twegamiye. nagira ndakubaze ko washitse i Roma uyu munsi. Ubu rero ubuhinga busigaye budufasha gushika ahantu utavuye aho uri. Hanyuma rero nsanga yaragiye kugendera igisagara citwa Verona. Emwe, arabonana n'abihebeye Imana, arababwira akajambo keza ati muze muribuka umunsi mutogwa
itorwa ryanyu rya mbere ingene vyari biryoshe, hanyuma karya kanyamuneza mwagize mugitorwa muri abafiyanse b'umukama kabafashe kubandanya mugwana n'ibihe vy'ubu. Urumva ko bihimbaye cane. ego nanje ndakakwifurije. Ego aca arabonana rero, ndakunda gukurikirana ingendo ziwe kuko nta na hamwe aja ngo agende atabonanye n'abantu bapfunzwe. Ino Action Vibes TV ni iteka ryawe, iteka ryacu. Urazi umuntu apfunzwe aba yagabanirijwe uburenganzira bwo kubaho. Ego barakwa agateka. Ego cane. Rero haravugwa amajambo menshi, hariyo amajambo nagira ngaruke ko ati agasho si umwanya wo gusambura no kwica umuntu, ni umwanya wo kumuha kwikosora, gukura mu buntu. Baraheza baravuga ko iryo bohero hari abantu babigisha imyuga, babigisha ibitandukanye. Ndumva ko iryo jambo ryoshikira abantu hirya no hino bajejwe amabohero. Amabohero ntacike cimetière, amabohero ntacike ahantu umuntu aboretswe igufa yicwa, kuko uwakosheje si uwo gupfa, si uwo kwica. Amabohero numvise naho umengo ni indoto hamwe hamwe, ico kintu twoza turacibutsa. Rero yarabonanye aho hantu nyene, baraheza baca baravuga ati mugabo ngo abantu baja kwitangira abapfunzwe ngo babafashe babigishe ku buntu ntibakiboneka cane nahandi burayi. Mutima mweranda rero tumusabe abantu baja kwitangira abantu mu mabohero, baja mu bitaro koza abagwaye, kubera muri iki gihe umwe wa benshi ntibakiboneka. Iyi si ya none abantu babandanya bigungirako. Ego cane. Urumva rero, urumva nabaye, murumva kakaruhuko nababwira ingene kagenda, ko nari mvuye muri ibi ica ndagenda muri ivyo. Urumva ko biguma ari vya bindi ariko mu bundi buryo. Ariko kandi urumva ko novuga nti game yari yayindi, nahejeje ndahindurana game, ndagenda kuraba abantu b'abaririmbyi. Ndakunda kuraba abantu b'abaririmbyi b'iwacu. Urazi ko no muri Nevene Patiri ariko aratwigisha yuko twese twavyawe n'Imana, Imana ari papa, akatubwira ati iyo dusubiranyemwo tuba ducitse bikoko, tuba twikuye ku Mana. Yaratwibukije ka karirimbo ka Kidumu ati uwishe wasahuye uyo yaramenje. Urumva Patiri yarishimikije akaririmbo k'umuririmbyi, twovuga tuti asanzwe aririmba ibintu by'ubuzima bisanzwe. Ego rero urumva niuca uvuga ati abaririmbyi baradufasha nabo nyene naho bo batara. Umuririmbyi mukunda ninde? Umuririmbyi mwiriwe murumviriza? Ego nta baririmbyi en particulier ku buryo budasanzwe, ariko ndagenda mu Burundi, mu Rwanda, iyo bikunze. Uno munsi ndisashe kuronka akanya ko gushika hano i Buraya, nzohashika uwundi munsi nkaraba nk'uturirimbo twasohotse muri iyo nasize tutarasohoka. Nk'ubu nabonye akaririmbo k'umuntu naho nakunda kumviriza yitwa Mukombozi, yasohoye akaririmbo nabonye titre ngo fata imisaraba. Ndaja kuraba ico kavuga. Ego ni umuririmbyi wumva ko aririmba n'ubwenge, kuko arerekana ko ingorane zihari ari kubera kubura urukundo, kubera kubura ubwenge. Ati rero dusaba Imana iduha urukundo, iduha ubwenge, dushobore gutorera inyishu z'ibibazo dufise. Numva muri za ndirimbo uvuze ngo ni iz'isi ziraduhanura, ziratwigisha. Urumva ko we kuri we arumva ko umusaraba ngira ari ikigwanisho. Dufate imisaraba. Fata imisaraba. Ukibuka ko Patiri yatubwiye ati umutima w'Imana tuwakirira ku musaraba. Yesu ntiyapfuye, yaduhaye umutima wiwe.
hanyuma mukombozi ushobora kuvuga bamwe bamwe bashobora kwihuta kuvuga ati uyu muntu aririmba ivy'isi agira iki, burya ugiye kumviriza ibintu vyose urashobora gukuramwo ukuri, gusa mba ego ugiye wamaze kuvuga ati ibyo bintu n'ibisazi, ibyo bintu ntibigira iyo bija n'iyo biva, uca ubona nyene ko ataco bimaze. Nico gituma rero kenshi nkunda kwegera ibintu vyose n'umutima mwiza, ndondera ico Imana yashatse guhereza umuntu. Nk'uno musi nari niciriye ahantu mbona aka kamagazine, sinari nzi n'ivyo bagiramo. Mbajije baca bambwira ngo ni magazine ivuga ingene abantu boshariza umubiri, botegura ingoye, bakagira rapport inzara, bakagira iki. Ugaheza ukabiraba ukarondera uyo mutima Imana yahaye abantu, kurondera kwigira neza. Umuntu ntuce utangura kubituka utarabibona, ariko ukarondera esprit iri derrière ku buryo mushobora kubiganira n'abantu, kuko ni ikintu ca mbere si ugutuka ibintu, ikintu ca mbere si ivyo bintu ntibishoboka, ivyo bintu ni vyica, ivyo bintu kuko aho ntaco muba mukiganiriye n'umuntu. ego cane Urumva nkaha rero ndiko ndasomamwo udutemwanyaje turyoshe tw'abantu bisharije ku mibiri kuva bakiri bato, ubu batanguye gukura, bababaza ati ngo mbega usubiye inyuma ukaba mutoyi wobigenza gute? Aha rero nakuyemwo n'utuntu twiza turaganira n'abashikanje n'abavyeyi banje, kuko n'ibintu bisanzwe vyo mu buzima. Urumva nako ngira karuhuko umunsi umwe tuzobigaruka ko bituganirire Padi. rwose. Ego Hanyuma rero cabeza rero mpimbaza, urazi ko nkunda agapira k'amaguru football. Rero umugwi wanje wa Arsenal warabaye wa kabiri mu Bwongereza, ntibaryohewe cane ko bashaka kuba ba mbere, ariko niriwe ndabaremesha ndababwira nti nimuryoherwe, kuko murazi ko twatsinzwe kenshi imyaka myinshi, none tumaze ubaye umwaka wa kabiri turonka ikibanza nyene c'iteka. ahubwo nyene Padi ego ahubwo nyene hari ikiganiro c'inkino z'iteka n'urukundo abanywanyi baguma bishuze, kimeze hehe ga Padi? Urumva ico kiganiro turiko turagitegura neza cane, numirire abanywanyi ba Action Vibes TV, cane cane ugwaruka rw'i Burundi, nabo ngaha i Buraya bavyipfuza. Tugiye kubaha ikiganiro kizoba kirimo mbere n'ihiganwa ku buryo uzoshobora kwishura utubazo tuzobabaza, azoheza akaronka udushimwe, bwo bikazosaba ko umuntu aba yabanje kuba umunywanyi wo kuri Action Vibes TV. Rero ntumirire cane ugwaruka rw'i Burundi, Bujumbura, mu bindi bisagara no mu maprovince yose, banyarukire gufyonda kuri sabone, baba banywanyi, kugira ngo iri higanwa ntiribacike, kuko ni higanwa rizobasaba gutomboza imigwi izotwara ibikombe bimwe bimwe bigiye gukinirwa muri Afrika no ngaha i Buraya. Banyaruke rero vuba, iki kiganiro barakironka ntibazotangwe. Ego urakoze cane Padi, Murakoze nawe. turakirindira ico kiganiro. Ego banywanyi ba Action Vibes TV, hano niho tugarukirije ikiganiro cacu. Padi ndakwibarize, kidufasha kumara indwi turi mu mudiho wa Vibes y'iteka n'urukundo. Mugire sabone muri benshi, uhejeje kugira sabone uce wibutsa inshuti n'abagenzi banyarukire kuri Action Vibes TV. Ako ni keza. Ego tugende dutumiriye mu kiganiro kidasanzwe kijanye no guhimiriza abarundi n'abandi bantu bose b'inyambukira baba ngaha mu bihugu vya Burayi, kwibuka kuja gutora kugira duterere
mu kubaka uburayi bw'iteka. Tuzoba dusubira vuba. Gira iteka, gira aho muba, mwubahwe. Bye bye. Bye bye.